ntitwifuza ko hari umurundi yoba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwenegihugu. Nico gituma dusaba abarundi bose ko botahuka, uwajyanwe no gupagasa nawe azaroswe ivyangombwa areke gutera iceyi igihugu no kwitera iceyi. Ni nk'uko dusaba abarundi bari mu bihugu vyo hanze kugira indero ndundi. Uwo vyankiye nawe nataha iwabo kuko igito gitabwa iwabo hakatukisha abarundi bose. Tuzobandana duhamagarira abarundi bari mu mahanga kugira uruhara mu guhesha izina ryiza Uburundi mu makungu no mu gutegura no gushyira mu ngiro imigambi iteza imbere Uburundi. Dusavye kandi n'ibihugu vyo hanze ko bitohirahira ngo bisubire gutuma canke guha impigi abarundi bataye ibanga ngo bakore imigambi yo gusambura Uburundi. Nibame bibuka ko iyo bwuguruje ku mubanyi iwawe buba bukeye, kandi kubonye inzu y'umubanyi ihiye ntuzimye iyawe iruhira gufatwa. Abafise iyo ngendo nabo abarundi bari hagufi yabo barababwira ko ari umwibutsa w'ikirundi uvuga uti ubonye imvugo irabije ntugire ngo marabasi n'umukunzi barajana.